Utubwije kuri ugomba uvuge ko ata kintu na kimwe mu buzima bwanyu bw'urukundo na Nyange yigeze gukorera uvuga ati kabisa iki kintu sinzopfa ndacibagira. Ya ikintu hazokwibagira just ni abakurikira Sunny Stars TV mbe umusore w'isugi araba. Umusore w'isugi araba. Sunny Stars. Yes, turabaye ikaze inshuti bakunzi ba Sunny Stars TV. Tuba tuzi ko muri bench cyane mu mudurindiranye gishika mu murindiriye ko tubashira ibiganiro bimeze neza cyane nk'ibi tuba tugenda tubakorera. Ndakwibutse ko ari Sunny Stars TV ni television, nibaze ko atayindi nkayo ihari ibategurira ibiganiro bimeze neza nk'ibi. Nuko nibaze ko nimba uri mushasha kuri no channel ushobora kudufyondera kuri subscribe kutyo kugira ngo ibiganiro bizibandanye bigushikira byoroshe, ariko kandi natwe channel yacu itera imbere cyane gusumba. Ariko kandi kino kiganiro ni cyarangira uraza kwibuka utwandikire muri commentaire uko ikiganiro uba wakirose cyangwa uko wakibonye ko tuba twakiguteguriye. Nimba arico twohindura tugihindure, nimba arico twameriyore nuko reka tuguye ikaze. Nkuko rero kandi ngira ngo wamaze kubibona kuri televiziyo yawe cyangwa muri telefone yawe canke aho uri kurarabira kino kiganiro, wamaze kubona ko turi kumwe n'umusore kabisa batari bake bamenye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ariko by'umwihariko mu gisagara ca Gitega. Nibaze yuko abatari bake musanzwe mu muzi kandi cyane kandi mu muzi neza, mu muzi nk'umujene yigeze gukora ibitari bike arajugumiza abanyagitega muri no misi yakaba atari karaboneka. Nibaze ko tuje kuganira ibitari bike cyatumye apotera yo yapotereye n'utuntu ni uno musore mubona ngaha. Nibaza yuko ashobora kuca anibutsa bariko baradukurikira uwo ari we. Ya murakoze cyane, murakoze abakurikira Sunny Stars TV, murakoze cyane abakurikira ibikorwa by'umuziki ndundi. Ego abeshi baranzi ni Eizi mushimire zizo baby. Ego Eizi umeze neza cyane, meze neza. Amakuru y'imisi kuru meza fresh. Ego kubisanzwe haraheze igihe kitari gito tutariko turakumva mu muziki w'u Burundi. Si mugasi ahubwo ni gito kuko ndazi ko mperuka gusohora indirimbo nshasha mugasi muri December y'umwaka. Yego akaribo kitwa gute? Yari wamwirongeye muri December. Yego kariya karimbo karavuzwe ko ibitari bike, aho rero abatari bake rero bagi barakavuga ko amajambo bivanye n'amajambo wandika sinako kabaye kambere. Nibaza ko abatari bake muzi indirimbo yitwa Nyange amajambo yarayigize wamwironge wagarukanye yandi majambo easy ari amajambo wandika yakura he? Ya amajambo nije ndayarondera nkayandika, nkasoma ibitabo, nkagenda numviriza abantu bamwe n'abariya. Ubundi urumwanditsi mwiza indirimbo si uyandika, abo mugendana aho utemberera ivyiyumviro by'abantu genda uravyegeranya ugasanga watoye umuziki. Ego yes, nibaza ko aruko iriya ndirimbo wamwironge. Nibuka ko twigeze gukorana ikiganiro Sunny Stars kuri Radio FM tuyivuga ko uravuga ati buri iriya ndirimbo ni true story, hari umwironge naramvuza wo kwibutsa bariko baradukurikira. Ya wamwironge indirimbo ari isobanuye yari kujya iyo umuntu ari mu rukundo n'umuntu ushobora kuza ufise sheri wawe ukazura muririmbira, ufise ngitari ukamuvugiriza. Je naje wari umwironge navugiriza umuntu nakunda. Ego nza ndamuvugiriza ugasanga rero byatebuka ja muri mode ugasanga watoye wahavuye ukaronka indirimbo. Yes, ngira ngo mwamaze kuvyumva ko yarafise umwironge kandi yarafise no wuvugiriza. Eizi nimba atari banga uturemere ugaragaza umukunzi wawe bya mbere kuko kuri Sunny Stars TV umutubwire ko nta munsi n'umwe urambwira umukunzi wawe, kandi abatari bake badukurikira barazi ko uri mu mantu tuganira kenshi. Ya turaganira kenshi, ariko kandi narigeze kuba afise umukunzi ndamufise kandi nemera ndamwemera kandi cyane, gusa turaganira kenshi
ntawe nigeze basi nkwereka gusa narakubwira ko yoba hari. wamuvuze kenshi yitwa Nyange Naramuvuze kenshi yitwa Nyange ariko biza kurangira nabi bigiye kurangira nabi ahubwo ahita asubiza inyuma mu bintu byinshi ahubwo mpita ndanamuheba ca ndimanukira ca ndimanukira pour dire que ubu Nyange mutakiri kumwe wapi ntituri kumwe kandi ari mu bantu ahubwo bansubije n'inyuma mu muziki bituma asubira inyuma gato mugabo nyuma gusubira inyuma ndazi rero aho yabereye umuntu arayibonye bituma ahubwo nzogaruka bushasha. Okay, easy to mu minota itari myinshi cyane uduhere ukuntu mwatanguye kubonana na Nyange donc uduhe histoire ukuntu mwahuye na Nyange murabonana urukundo mwabayemwo ko mwarubayemwo donc ubuzima bw'urukundo bwanyu gushika rurangira umwanya ni gwabo ya mu majambo make ngenda bicagagura umukobwa urumva twarahuye kurya nyine abantu urashobora guhura n'umuntu mu gahuro ko gusa twavuka hamwe ntabwo twari twakoreye hamwe ndibuka icyo gihe nari niga umengo witiyeme tuza guhurira mu rubanza hari narifise umwigisha anyigisha w'umugenzi wanje icyo gihe ndibuka yagize proposition ambwira ati ndashaka abasore beza bagaragara baza kusereva mu rubanza k'umuntu yitwa Fides uramuzi umutegetsi afise ijyanye ne Orange Lodge urya ku gatumbi waba ahantu bita Imunyinya arambwira tujana n'abandi basore benshi twarashika umengo twari abasore 8 ico gihe baduha twari twambaye impuzu zo muri Orange igiyayo hajya ico gihe duhora mu kabwi rya mbere ndibuka namubonye aho mubwo rubanza ico gihe twako turasereva ico gihe je bari bampaye ahantu rasereva mu bapatiri sereve ajya mave umukobwa nyuma ndamubona umukobwa goma ndaba cyane hama mpavura turaganira nyuma yaho turamenyerana usanga nyine ico gihe kandi yabi Bujumbura wewe nako Bujumbura muri 2015 acaja mu Rwanda mugahe nyuma ari mu Rwanda urukundo rurakomeza aragaruka ni Bujumbura urukundo rurakomeza biza kurangira nyene biza kurangira vuba giye kurangira jiki n'ikintu twapfuye ntacyo nakubwira ngo twapfuye iki wapi gusa ikintu niyuka ahubwo yigeze kumbwira yangiriye nabi kabwo cyane yarigeze kumbwira ati burya rero ndabona ugumye ku murindi uriko kuri hiti uriko muri entertainment ndabona aho uca hose ndiko ndaraba comment abakobwa bahavura ku ntwara teba game kugira duhoze neza tumuzi ko urashaka kuhagarika je ndawukunda aho nzofa tuza turumviriza w'abandi muga ntugo muririmba gusa urumva ari umuntu ukunda umukunda vyage biramvamwe umengo kwa kwandika neza bitera bimvamwo za repetition bitera bimvamwo mvuga ati nzobe kugira urazi ukunda umuntu ugira ntutakaza umuntu bukunda ndavuga ati reka ndabihebe tu ndamera nk'ubiheba biza kurangira nabihevye ugasanga umukobwa buryo ugasanga burya rero wakunda ninja atavyutse usanga umukobwa agendana n'abandi bagabo ugasanga umukobwa abandi basore bagendana arubwo ari bwamufatane n'abandi bagabo ya ego namu keshi narinzi ahubwo bagendana n'umugabo w'umugenzi wanje namu presence ku mugabo w'umugenzi wanje umugenzi wanje arinzi hari umugenzi wanje yarafise imodoka yarafise ni moto biza kurangira nsanze umugabo keshi sanga bari kumwe bafata usanga bagiye kuryosha ahantu inshuro nyinshi basohokana abandi basore yingeze kuba niyindi kandi afise umugenzi wanje abajista muri yoba kurya umuntu yarazi ko tugendana nyamuhongo umukobwa rero amurondera umukobwa aramwemerera aje no ku ico gihe ndibuka ico gihe araje kundaba aje kundaba ico gihe nari ngiye kwishure muri ETS ico gihe Volcano yari kiri hajya kuri agence wewe abwira kaje kundaba gusa kurya umuntu babazi ko mugendana araza hari umuntu ambwiye ati burya rero wa mukobwa wenda ndamubonye ageze kuri Helena Manoka nanje ninjo twavuye yuko aza kundaba ico gihe ncimba kwishura isamedi ndasaba urusha ndakora interrogation ndava muri ETS ndaza kugira tubonane ico gihe kumbe wewe ntiyambwiye kaje wewe yaraje abitse ibintu kuri Volcano hajya kugira ace yitaba iyo rendezvous
Juste je rero babinyandikiye ndiko ndava muri ETS gusa sinavyita mvuga ati ngira araza kubimbwira kaje je nshitse ahubwo ntangana no kuca ndamubona ahigiye kubikisha ibintu ahubwo yinjiye ku muri yo banayinze Gitega Juste katazi neza aje kubikisha agiye kubikisha ibintu ndakawuka ndarindira kanyandikira ati naje ndabura mpita mwandikira message ndamwandikira ndarindira umukobwa nzabona hajya nka 13 ngandika ngo burya ngo nakwandika message ngo ntiyashitse ngo shitse ubunyene kandi ngo ntabuje ngo itike ngo ya 14 aho ni 13 ngumva ko cyatubonana umusaha ingani arumva yari yitavye yarandivye wa wundi mujama nanje urumva aramburiye umwanya naje mvuga ati nta sote urumva navyumvise udeja ko yambeshe navyumvise cana bya timanuka ngo basi ngo ngende ndaruseze ngo basi ngo kuri parking atabwira ati rewe manuka ntari urumva navyumvise andi powera kurya nyene urumva kurya umuntu yakurakaje tuje ahantu kwiki cakanye bavuga uti reka nje ahantu kwinywera akantu basi ndekane nawe hajya nka 16 kurya campureho na nyamujama we urumva kurya kuno urumva waranditse izina yaranzi we uje ntamuzi turahura we yarazi ko tugendana acaraza aricara ahantu nicaye ndiko ndanywa arambwira ngo amakuru yawe bon ngo sheri wawe araho sheri wanje ndi naka uramuzi ndamuzi kurya mukobwa niso gute ngo ibintu ariko aranyandikira akwandikiwe ngo amwe ndamurugije ngo amahera ngo aramuheranye ngo yarashitse te none yamuha ruziranye uki ngo no muhira ngo twari kumwe ngo twirigwanye hanye ndakawuka tu mukobwa je mpitanye ntangwa kumuyikuramo gutyo cyane yanti caho nyene ubundi ninja turekane nazo yego muja guhebana iryambere nyene uvuga ati je ndafashe decision yo kuvuga ko Nyange ndamuhevye decision ndayifashe hari habaye iki Juste nta cabaye kuko je naramikase nta message rasuye kumwandikira basurabona ko kujya kuwo munsi je byaramvuyemwo ndavuga ati kujya ko umuntu mwamwandikiranira kenshi je sinasuye kumwandika anyandikiye rimwe nyahajya uburyamye nyene utuje naramwandikira nkavuga ati nisa gusa umuntu atakwita urabona umuntu akwandikiye nk'amajambo 5 10 kabane ati okay cyangwa uti sawa indome 3 kabona nyene kata biraba ukwezi 2 3 rimwe nzamona aritoya yandikiye ngo burya rero utahana kumengo ntunyitayeho utahana kumengo ngo sivyo urimo ngo arahindutse ngo vyiza ngo ahubwo nanje ngo no kwishakira ngo bandi ngo bonyitaho ngo gusumba babwiye ati bigenze gute urumva ko hari kwigisha gusa ari ndabizi urumva ngo nabonye umengo sivyo urimo nanje ntipoa bica bigenduka uravye mu rukundo mwabanyemo na Nyange gutandukana nawe ubona uruhombo ikintu mwibuka ukumva koko ubusubira kandi n'indi ncero mugakundana akantu ikintu cyakuryoheye muri kumwe mu rukundo nawe niki sino nta canyoheye ko kinyohera kugira wicara ahantu muri chambre ni muri nature kwansinzi abaririmbye mu kwandika indirimbo muri umwandikira indirimbo Nyange kuva ku gitero ca mbere gushika ku canyuma na refre uyishiremwo ngo muvuge ko biriya bintu yari joke atarukundo rwari rurimo urukundo rwarimo gusa ari gihe urakunda umuntu kandi ukamukunda kumva basi ibihema murimo ukumva basinzi ko urabona umuririmbyi ubuzima burimo kenshi nibukunda kuririmba nyimba wewe wakuriye mu buzima bwakubabaje cyane wakuriye mu ibarabara runo bayeho nabi nibajye barimbye zosanga bandika indirimbo gasaza rimwe baguma bandika ibintu ubuzima bwo mu ibarabara nyimba ari umurimbye bari mu rukundo basanga guma arimba ibintu by'urukundo nyimba ari umuririmbye abona ubuzima abayemo mu miryango canke kuryo usanga n'ahandi hajye nta murimbye arimba ibintu bitabimurimo je mu mwanya mw'ugo rukundo narindimwe mbona urumva ndumva ndagwishimiye cyo tuma narurimbye numva naho nari kwandika ibindi bintu usanga bya bindi ari byo guma bikuzamwo gasanga uri inspire no kwandika bya bindi ni nkuko ubu indirimbo zizoza inyuma muzokumva ivyo ndimo ko atari bijya ahubwo nzoba ndiko sigura ukuntu nabonye abakobwa baba bameze kandi indirimbo ndazi ni hafi vuba ushobora kuba bumva kandi nabo nyira arabizi ko arabwiye ati ahakari muzo gutekerera kanyuma utubwije kuri ugomba uvuge ko ata kintu na kimwe mu buzima bwanyu bw'urukundo na Nyange yigeze gukorera uvuga ati kabisa iki kintu sinzofa ndacibagira
ya ikintu ntazokwibagira juste ni dufate twabonabonana gake wanashaka gusa ikintu ntazokwibagira niho turi kumwe umwanya twabana umwanya muremure umwanya muremure kenshi twarakunda kuba turi kumwe muri salo urabona henizi ntebizi twarakunda kuba turyamye ko turi babiri dutera blague muhira aho kaba ari kenshi tuvuye muri sport twaragira sport turi kumwe twarashobora twaragenda muri siporo ahantu tukagenda tukiruka yarakunda siporo tukiruka tukicara tugatera inkuru tuvuyeyo kadushika muhira nkambwira ati uno munsi icara hajya nkamutegura icajya agafungura hama tukaduteramira muhira duteramiye muhira na mera kaza bakatera blague ikintu ahubwo ntazokwibagira nuko mere nawe yaramwishimiye yakunda no kumumbaza kenshi nta munsi n'umwe mwigeze mu pratique urukundo reka ndabivuga uko nibaze ko ibyo mvuze urabyumva kandi abandi bariko baradukurikira barabyumva kamera oya ivyo ntavyo twagize ko ubundi je ndi umusore yisone ivyo ntavyo twakoze kuva barurigira bikora n'umunsi n'umwe wapi bihamye bibwira bariko baratwumva babwire ndetse ubwire n'impanuro utanze ku bajene bamwe kuko muri no minsi birenze cyane sinzi wowe ngira ngo wavukanye mpemuye abakurikira Sunny Stars TV mbe umusore wisugi araba umusore wisugi araba mora numva bamwita imanzi sinzi ko ari kintu niko ari kinyarwanda mugane ko mora numva bivuga abakurikira Sunny Stars TV imanzi y'umuhungu ni jewe ntavyo nigera ko nabivutse arategura yes kiganiro cyo tukirangirize ngangira ngo mwamaze kuvyumva izi atubwiye inkuru y'urukundo rwiwe kandi nibazo ko batari bakemura muzi mu rukundo na Nyange cacana bamukurikiye ariko izi imbere ko tugusezera akaririmbo gashasha ko wumva nuwara kubereye intambamye yo kuririmba yahavuye tugitegejya indirimbo shasha simwe ni indirimbo zibiri indirimbo zibiri kandi sikera kubera ubu mwisomene byaciye binciramo candagwara gusa nifise gahunda gukora mwisomene nayo gahunda za studio zidahindutse turi muri September dufate nko muri December dufate yatevye nzorekura indirimbo ya mbere bivanye n'ingene bayakira mbonye batakire neza cendekura iya kabiri yego bayakiriye neza ucuhe bakurekuriye neza nzoca ndindira kurya nahora ngira pause nk'iyamezi 3 nzoca ndekura iyindi nko mu kwa gatatu mugabo ndekuye muri December nkabona ntibayakiriye neza no kuvuga muri January nzoca ndekura iyindi yego hamwe uboyakira neza no muri January kabongera bizovana nivyo tora bizovana yes reka tugushimire wewe ariko radukurikira ndakwibutse ko yari CC hit promoter ikiganiro ni bya biganiro bya tugenda tubabwira ubuzima n'ubundi bw'abantu nivyo bariko barakora muri rusangi caca na master wanyu turikumwe na Easy umusore yamenyekanye cyane mu gisagara ca Gitega ndetse mu gihugu hagati ariko kandi mu gihugu cyose baramuzi ndanakwibutse ko ari umuririmbyi yatwaye ihiganwa ritegurwa na Sunny Stars gitwa Sunny Stars Award ku nshuro igira kabiri yakoze bitari bike urabizi ushaka kumenya ibikorwa vyiwe yagiye arakora commentaire ya mbere ni YouTube channel yiwe urashobora kuca winjirako ukaca uraba ibikorwa yagiye aragukorera biri kuri channel yiwe ya YouTube bireka tugushimire ariko tukibutsa ko nimba wavyibaga utarabikora cyane nimba uri mushasha kuri no channel fyonda kuri subscribe kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza kandi ndakwibutse ko ushobora no kutwandikira commentaire gutyo tukabona ko wadukurikiye ukatubwira ivyakuryoheye cyangwa agira icubwiye Easy ari ivyo tugukosorera tukabigukosorera ari ivyo twakwameriyora tukavyameriyora reka ndakwifurize kubandanya ugubwa neza muvyo urimo. Ciao ciao. Sunny Stars.